ibiharuro vy'imfatakibanza vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi bizofasha mu gutegura imigambi y'iterambere ry'u Burundi kandi abategura iyo migambi bazobwirizwa kuvyisunga. Byashikirijwe n'umuyobozi w'ibiro bikuru bya rusansuma Nicolas Ndayishimiye kuri uyu wa 16 Mukakaro uyu mwaka turimo mu nyubakwa za Donatus Center, aho ibiro bikuru bya rusansuma byari biramutse bishikiriza ibiharuro by'imfatakibanza bya rusansuma. Ibiharuro rero vyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro burimyi n'ubworozi bizofasha mu gutororokanya mu gushira novuga mu gutegura imigambi iterambere. Ubwa mbere hoho bino biharuro bizotwereka aho tugeze mu gushira mu ngiro wa mugambi w'iterambere ry'u Burundi PND mu kirimi cy'igifaransa kuva mu mwaka wa 2018 ugera mu mwaka wa 2027. Hanyuma murazi ko duheruka kwironka imbona kazoza y'igihugu cyacu nk'uburu kitezwa kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Bino biharuro novuga ko ari byo bizoca bibi biharuro vyibanze bizokwerekana aho tusanzwe turu ubu mu gutera dushira mu ngiro yimbona kazoza. Bizoduha igicapo cibanze nukuvuga amahangiro, tugiye kuraba amahangiro n'intumbero zose ziri muri ryambona kazoza turaba tuti ngaha kuri no hangiro kuri no ntumbero tugeze hehe, dutanguye turi hehe. Hanyuma mu myaka uko imyaka iterije imbere umuntu akazoshobora kubona iyo dutera tuja. Novuga yuko abantu bose bahamagariwe kubikoresha kugira ngo muri ivyo bakora mu gutunganya imigambi y'iterambere, haba kuva ku rwego rw'umuryango, haba kugushika ku rwego rw'igihugu, botezwa kuvyisunga kuko mwabonye ko biri mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Uyu muyobozi abandanya amenyesha ko ibiharuro byasohowe ubwa mbere atana hamwe bitandukaniye n'ivyerekano no munsi. Ibiharuro ubwa mbere novuga yuko twaje gushira mu ngiro kwerekana ibiharuro nkuko vyasohowe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe yatanze yashize ahabona mu itegeko ryiwe ryo mu kwezi kwa gatatu k'umwaka tariki 27 niho yashira habona ibiharuro vyavuye muri rusansuma, ibiharuro vy'imfatakibanza. Twebwe rero no munsi nkuko mu itegeko ryashira bijya biharuro habona basaba ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta kugoca bubandanya bushikiriza ivyo biharuro abantu bose. Uno munsi rero ni wari umunsi ukuca ubwo bushikiranganje ubishira habona nkuko bisabwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu. Nta na hamwe bitandukanye na bijya biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Uno munsi gusa twashatse ko abantu babimenya, abatari bwabonera irya tegeko ry'umukuru w'igihugu bamenya ati bya biharuro turabishiza habona ku mugaragaro, abatangura kubikoresha batangure kubikoresha. Judy Kael Elije userukira ikigega c'ishiramwe mpuzamakungu citaho ivy'imiryango n'igwirirana ry'abantu FINUAP nawe aramenyesha ko anejerejwe no guherekeza leta muri ico gikorwa gishitse ku ntambwe nziza, kandi ko bikibandanya no mu bindi bisata bitandukanye by'ubuzima bitandukanye nk'ibijanye n'indero, amagara y'abantu, ivy'abarukera rugendo n'ibindi. Akabandanya asaba abafatanya bikorwa mu bijanye n'iterambere kubandanya bashigikira igikorwa ca rusansuma kugira igihugu kironka amakuru y'ukuri kandi afasha mu gutora ingingo zijanye n'iterambere.
Nkomenya ko ibiharuro vya rusansuma nkuru y'uburaro uburimyi n'ubworozi mu Burundi vyerekana ko abarundi bose hamwe barenga imiliyoni 12 abagabo bakaba bangana ibice 47 n'ibice 6 kwijana abagore bakaba bangana 52 n'ibice 4 kwijana.